Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Antukurazi ko je nafundira vraiment atari one love kubera ziwacu na Nadi. Meiki. Kana urujya zo gukorera ikibi ku mpande zose man. Oya uyese one love vraiment gipe. Okay, naho tudahuza vraiment. Nara rimwe nzo mwagiriza ibibi vraiment namubonye ko. Urumva? Marina niwe yantanguye ndamusabye telecommande yewe match ya basket arango ndi match ya rero munsi arabashe sinayimyimye sinayigusabira Vyahavuye bigenda gute? Koko? Oui. Gigi? Oui. Nyarusa ni muciye ku ishuri. Mbeho mwabere mu cyumba muriko murakora iki? Ega ndabuze ibirato byanje aho nabishize. None ntiwibuka aho wabishize aho twatekera twimuka? Oya. Si mwagiye kuvyonga mukora amafuti kwa mwambi tukimuka gihuti. Ni junior si jewe papa. Ni fome gusa nizo nabonye ibirato ndabibuze. Sinzi ko twabishize kwa Bob. Ingo basurabe ko bino muri kilo gikarato. Aha ingo muri salo. Beje niyo wari mu biki ko ataboneka. Ehe papa fasha gutekura iki gikarato n'amavuta yo kwishigana yabuze. Okay, ingetura. Tekura. Engibi mbara. Sa. Amavuta naho utokwisiga ntacu. Kandi utunywa icyayi. Weje niyo. Kudasohokana makinyaruka. Ni kwitaba ndiyitaba. Chifima. Kazi nako ngiyo telefone. Allô? Oui. Nyaruke. Aïe. Ararenze cyane. Oh. Umviriza. Labura mu umuti wo kugabanya ubushuhe. Uburagira les premiers soins. Ego. Njanye bana ku ishuri ncanza nihuta. Okay. Papa, ubone ndagutelefone. Bikubitaro ngo numugwayi bamuzanya arenze cyane bashaka konja kumuvura. Jinio. Uyu nawe cyanga ndakiri. Tugende je na hejeje. Tishi. Ivyo ni biki? Iyo uniform wambaye ni biki? Je bige uniform byo muri leta ntavyo ngenda nambaye. Je navyo ngenda nambaye. Umviriza. Nyarutsa kuzambara ningo. None hayo waho wiga ubona yo tugiye kwiga. Muzi ko atari umuzoguma ndize ndwara ubizi. Sinabibabwiye. Muga papa uniforme nibi. Ntangora ni mufe kuzambara. Muzotra muzimenyere. None ngiye nambaye uko ntiwonyemera ko niga. Ni hehe wabonye batone bambaye uniforme ze kuri nishuri. Ho kinyarutsa guhindura. Muramena umutwe gayemo. Je nijya shuri ntajyo nshaka. Tuswe kunyibutsa ivyo wakoze kwa mwambi. Kuze kura tudoswite. Nyarutsa. Koko. Oui. Wewe kutanywa icyayi nibiki? Tananiye papa. Kikunanira gute? Papa ni mukaru nta nidirimo. Nta na brebe hari yo gusiga mukate. None gamwa. Oui. Mwe nibumona ko turi mu ngorane. Ndabasade mureke kungora frime. None ni dona brebe na byo tutosubira kubironka. Umviriza. Ubu rero ivyo gufina bihere. Nyarutsa umunyere kunywa icyo cyayi. Igice je nacho. Mvuze nti nywa. Cigisha kandi asonze gusakira. Mvuze imukonye. Nacho. Sinyo nawe cyangwa tugende. None gapanga wa noja mu bantu nambaye uko. Kono hufisino cya mu bantu. Umviriza. Ivyo bintu mwigira. Ubu nyene bihagarara. Muravyumva. Mubisubire ndabahana vraiment. Takaro. Ntasoni. Santé cher journaliste. Santé. Nanezo ko ndosakanya kuko twicarana. Oui. Merci vraiment Ukuri nanje nagoma numva umufunderi kuri telefone gusa kuri ravi de te rencontrer. Ndaguhereye kera nk'ibibugo. Vraiment reka ndagufelicite mu maso muyandi. Kandi web TV ni réussite vraiment. C'est vrai. Yo Ukuri murakoze cyane vraiment. En tout cas ça me touche énormément. Nanje mu gukora nshangira x10. Voilà. En tout cas ma télévision en ligne. Jewe nta yindi nkunda atari Kan Web TV. Byakweli. C'est vrai.
Okay, biraryoshe. Aya nawe kanyenyeri utigirishije urasi ko ufise abafanzi benshi. Okay. Najewe ndimgo. Ego vraiment nukuri kandi ko iminsi ihera baguma biyongera. Voilà. En tout cas vraiment aho igeze nanje ndashima. Bon, ok, c'est bon. Bon, tudatevye kukurazi ku mwanya sikirenge wanje. Ego. Co naguhamagariye nashaka dukorane tuba aba partenaire. Dukorane nyene? C'est vrai. Uratangaje no kumva umuza tunga nka jewe akwironderera. C'est vrai, ariko c'est vrai, oui, bishika gake, c'est vrai. Bon, oya birashika mugabo. Menga. En fait, nkuko mbona simutse muri style no mu mutwe. Ndatahura akamaro k'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ego vraiment nukuri nukujana n'ibihe les réseaux sociaux uzigezweho. Voilà, naje kujana n'ibihe nivyo vyuhanje. Kandi wemeye kudukorana. Bizokufasha gukora n'iyindi migambi. C'est vrai. Yindi migambi? Reka je nta buryo nifitiye. Oh yateka nta buryo bwawe. Ngira ndagusabe. Jewe dukoranye shira mu mahera yaje nta numwe ndayasaba. Voilà. Okay. Iyo partenariat yatwe nawe yo bimeze gute? Umenga sindiko ndatahura neza. Naje bashaka kwagura ivyo nkora je no mu vy'amateleviziyo alinye nta kibazo. Mugabo bien sûr unyemereye kukwemerera nta kibazo. Mugabo usanzwe mfise umurongo ngenderako ivyo bita ligne éditoriale. Aho ngira urumva twobanza kuvyumvikanako. Je ndaza ko vyoroshe. Okay. None mbesishije naje utegezwe kugira ijambo imuvyerekeye ibikishwe kuri televiziyo yacu. C'est ça. Ego mugabo nyene televiziyo nk'iyi irabwa n'abantu benshi dutegerezwa kwitondera cyane ivyo tuhacisha. Sinahuye. Tujitondera mu biki? Tukaraba ntituhacishe amakuru ashobora gutuma haduka injyane hagati y'abaseruko n'abarengero par exemple. None iby'abaseruko n'abarengero navyo bije gute? Uzoba warangaje bose. C'est quoi? Ndasavye. Ahubwo none vyoreka kuza gute? Erega nibo baturaba kandi nibo dukorera. Nawe ukabutayobewe kahise kahani rusange. None ubicana canke baticana bikora bakwiki? Sa? No. Konyera ni kuvuze. Nikuraba. Reka n'ivyo bigumbagumba. Tezo kumba kutezo kumu femme d'affaires. Igikino ni noti, c'est tout. Oya nukuri aho sindakwemereye na gato. Amahoro n'umutekano ni responsabilité y'umuntu wese. Areka baje hama bajejwe intwaro umutekano boca bakora iki? Twese dutegerezwa gufashanya na cane twebwe abamenyesha makuru. Yego datawanje ibyo ndabikurekeye ayo mari editorial yawe urayagumako nanje nzoraba ivyerekeye ubutunzi. Iraba wabonye mboni cyaba yumagarika ushaka imiduki tugonga. Raba hirya hariya kwibarabara irindi iki meko giratsinze ujya mu ntawuzi yo ni kanyenyeri cyangwa twinyegeze ntatubone uri cyangwa hasha twinyegeze kubera irabana reka ahubwo ndamuhamagara kuramutse kasha rutakarada gusabye si one love cyangwa twinyegeze inyuma y'iki giti makarengana ingo muta nyene aho uri seriye kubera kumenyegeza Zetu chaduye bakuja no kwisoko. Icyo vyikabushe kwanza ati vyikabushe. Cyangwa kwanza shana tubone. Yo yazwe no guhindukira. Uyambwira neza. Iyo mikino uri kurakina ni nyabaki. Usigaye wigegeza kanyenyeri. We yari nkuru nakubwiye. Ujya mukobwa yambwiye kwa nkunda. Yakubwiye gute? Wavyumvise sharika kumena amatwi. Kandi vuga bukirino twumva. None ko tubunda muzi igiti wo mwijuru iki mbwira ntabyo ndamwishura shabihari navyo mwishura none uzi ko dukundana je na Nadi yo mbwire ko wazanye bya Nadia akubwiye ko gukunda niho bayi gute ndeka shandeka nawe ngujya uragenda mukundana je yopfa kunda bagusa nuco mvuga ni samedi dukoruko
ashurikira ufaka amazi ashurikira ufafe vugasha mu bantu nemera kanyera rimwe icyo ashatse nta kimuhagarika jewe siho ndi rero siuri reka jambe gikumenda akanyera n'umukunda wewe wapi kabisa wapi reka nawe nyene narabimubwiye ko ndi kumwe na naza kandi arazi ko ari we nkunda amazi yakumega mbwira bindi vugisha kurisha vugisha kujam urazi yuko vile ibintu byo kubesha one love sivyo wanje naje c'est la femme de ma vie ivyo ndivyo vugisha burakusa ko mutima ndabona wewe kanyenyera ubukunda kare ivyo gukunda abakobwa babiri vraiment si one love sivyo wanje antukiyo balance ya vraiment ashira guhenda kabisa hewe nakazi kawe niwo bandanya kwigirisha nakanyenyera zohava guca mu myanya y'induka nka Nadia nije ndabikubwiye Nadia yagiye teragiye he reka kujujuta aho nuratahura ko Nadia mu bindi uziga muri kahise umviriza rero toyoyo igituma turi ngaha urakizi kizira ko winywesha bwabuyoga budakaze uti rero no munsi tunywa inzoga z'abantu bakuze cyane gose namwami namutegetse zarangura nukuri nanje ndakomera no musu tegezo kwigina insizi ego kabisa rasha nanje menga navyumvisemwo washa kijya masha ari we uzoyitsindira yewe je ntabwo banabukejya afise bya byaraheze gusa wewe gusa upfe kuba warakurikije bya bindi byose nakubwira muri dosiye ube warabishizemwo byose atana kimwe kibuza umve ba kujya nyene wabimbwiye ko nabikoze nta nakimwe nasize kora hari rero asha aho rero byahetse amafi yose yirusange ni ugiye kuzohava yashora cyane gose urabizi ngene bizoca bigenda kujya nyene twabivuganye reka rero tunywe icupa dusubire twiyongere gusa naha bari muri comité de gestion batoroshe oya ndazi kizocamo nawe bajya wareka korohago baragoye wa mugabo warangoye yari wewe oya cewe burya sindanagorana ikintu gitomoye wanje kiba gitomoye mu bagotwa sindimwo oya shawo ukazopfushitse reka imana igushize hejuru kirazira kwishira hasi ego ucunga umuduga ego kabisa ubyumva emwe aho tubyumva kumwe na cyane gukuya haraho uti rero wari waratoze bikwiye reka ubivuga ngo urabizi iby'abaseruko bankoreye jewe toyoye sinarinzi ko nosubira guhagarara nkatoha yapfuye muhungu byose birashoboka munsi y'izuba ego narabibonye tugira imana gusa ijya comité de gestion ntihava ito bisoko mbe bajya bote bisoko biketse gute reka ko bakenge wese uvigura nufise muri bajya harimwe abadadika n'ukine harimwe ibikasha mbe umuntu yodadika imbere y'ifaranga nini nyamba terebo njya bushonje mbona hajya uti rero n'abanyarigo ariko nawe uravuga nabi funde oya kabisa bajya bose ndabazi n'abakene nta n'umwe ntugura hajya uti rero ku noti yawe ntawo guhagarara imbere muri bajya jewe tawe mbona kabisa uratera inkuru mutabo nzoze kubara abo bose kive mu nzira bon uragerageza kabisa kuko nubwo ubona abakenye harimo abajinyika no kuratacho bahendesha ku buryo buhaba bambuza gutsindira isoko asha barakirangije ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwati wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega kuri mwebwe umwikeko nk'uwo wa gipe mwibaza ko ufise iyihe ngaruka intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Bikorimana Dieudonné umunywanyi wa Murikira Ukuri aba mu ntara ya Ruyigi muri komine Butaganzwa muri zone Muriza ku mutumba wa Gishubi yagize ati inyifato yo kwikeka nk'iyo ya gipe ibiba ugwanko ku bantu bakozwe ko n'intambara ati amajambo yiwe arasambura mu gihe twari twifuza kubaka imitima y'abandi
uwundi munywanyi yatwandikiye ni ingenieur nkuru nziza Ferdinand aba mu ntara ya Rumonge muri commune Buyengero ku musozi wa Kirama Kigongo. Yagize ati umwikeko wa gipe ufise ingaruka mbi yo kuzana ugwanko mu kibano. Ati gipe nabanze agira itohoza kuco yumvise cose, ati kuko niho vyomuzanira amahoro mu mutima wiwe. Epimake n'umunywayi Murikira Ukuri aba imukike. Yagize ati umwikeko nk'uwo wa gipe atufise ingaruka mbi kuko utuma amacakubiri adahera mu bantu. Ati nta rukundo bizana atari kubiba ugwanko. Ubu naho ni wamwatosomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp. Turabona niyo nkuru Serafine batazira mama Nunu aba ikaruzi mu bugenyuzi. Yagize ati umwikeko wa gipe ufise intumbero yo guteranya n'amacakubiri mu badasangiye umugwati kuko kiretse Big Jam atabija ko ngo avyemere ari nk'abandi bahuje ivyiyumviro na gipe, urumva ko bokwiragiza n'ingoga ivyiyumviro bibi bitubaka mu kibano. Ati Big Jam nagerageze kumwumvisha ko ivyo yikeka atari ivyo atahubwo nk'uko yabivuze Funderi yafashwe n'ingwara y'ubwibone n'ubwishima. Ati kubera amahera afise, ati rero imyikeko nk'iyo irasambura. Ati twibuke ko kwikeka ariko kubesha. Merasira nkunda nawe aba mu ntara ya Rutovu neza neza imusenyi. Ati gipesi ndamushigikiye na gato kumwikeko wiwe. Ati kuko si vyiza kwikeka wataco umwagiriza. Ati kandi utamufasha. Ati kuko bivyara ugwanko n'ishare. Ati ahubwo abaseruko n'abarengero ntibakwiye kubona umwe muri wateye imbere ngo bamwibazeho ukundi. Ati kuko bose bahanzwe n'ubukene gusa. Ati bari bakwiye kumwegera akabagira inama y'ukuntu nabo bo kwiteza imbere nakane ngo uwukize ntakiri wabo ahubwo akizi wabo. Abanyarusangi bari bakwiye kwegera Funderi nabo agatera imbere. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Bikorimana Desire aba mu ntara ya Bururi muri commune Songa muri zone Ruvumvu ku musozi wa Rusama. Yagize ati umwikeko nk'uwo wa gipe uratuma haba njyane mu bantu. Ati ko mu gihe bagumye bakorera ku ivyo vyiyumviro bibi vya gipe bituma haba amacakubiri y'imigwi bavamwo. Ati kandi gipe kuguma afatira mu kivunga sivyo. Ati kuko umwe yobazwa ikosa yakoze. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Tuboneyeho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubonaho niba mwatosomera akabazo ugice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira. Kanyenyeri arumvisha Funderi ko kubungabunga amahoro bitaraba abajejwe intwaro gusa ko ari akazi k'umuntu wese n'abamenyesha makuru barimwo. Bega namwe niko mubibona? Ndasubiramwo. Kanyenyeri arumvisha Funderi ko kubungabunga amahoro bitaraba abajejwe intwaro gusa ko ari akazi k'umuntu wese n'abamenyesha makuru barimwo. Mbega namwe niko mubibona? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza. Twandike kuri ya numero mumenyereye ari 61 ubusa 9 Eka nabo wawifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushiramwo. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari igice c'amajana 791 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho utaha. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri.